mwaka wa 2015 niho hatangura imyiyerekano y'amahoro yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu kidakurikije amategeko c'umuhizi Perezida Petero Nkurunziza. Kuri wa 2026 ndamukizi 2025 imyaka 10 irarangiye abarundi bakiba mu nkurikizi z'ico kiringo, aho bamwe bicwa, banyuruzwa, bakaburirwa irengero, bafungwa, abandi bakangazwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko barundi bakaba baguma barondera uko igihugu cabo cova mu ngorane. Iyo niyo ngingo imwe rudenda makuru y'uyu munsi kuri radio Haguruka aza gushimikirako. Jewe ni Nancy Mutoni ifadikanije na Arine Munezero. Nitwe tubwire ngo tuyabashikirize mu buhinga bw'ivyuma hari Gisirene Manirakiza. Abariko mbadukurikirana ndabaramukije. Arine Munezero nawe wenda kuramukije. Nanje ndakuramukije ni Nancy Mutoni. Iyi muriko murumviriza ni radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. Amasezerano yarusha hamwe n'ingingo zimwe zo mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo mu 2005 ryakomotse kuri aya masezerano nivyo byahanyanzwe, aho hatangarijwe ko Perezida Petero Nkurunziza agira yitoreze ikiringo kigira gatatu. Abarundi bakaba bari basanzwe bazi ko ayo matora ukazogenda kose umugwi ujejwe kuyatunganya seni uzotangaza intsinzi ya Petero Nkurunziza, naho atari kuyatsinda agiwamwo na bose. Nkuko mugenzanje ahejeje kubishikiriza, abarundi bamaze kumva ko Perezida Petero Nkurunziza agira yitoreze ikiringo kigira gatatu atarekurigwa n'amategeko, baciye bafata ingingo yo guhaguruka kugira bagaragaze ko badashigikiye ihonyangwa ry'amategeko igihugu kigenderako. Pacifique Ninahazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu bahagurukije abanyagihugu mu mwaka wa 2015, aributsa imvoni imvano yuko guhaguruka kw'abarundi mu mwaka wa 2015 hamwe n'abahanuye Petero Nkurunziza ngo nate igihugu mu kaga aramutse yitoreje ico kiringo, ariko aranana aho imyaka 10 iheze igihugu kikiri mu ngorane zakwezwe n'ico kiringo. Tumukurikire ariko amajwi yiwe tuyakesha radio RPA mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kwa 2021 ndamukiza umwaka wa 2025. Icyitwazo yakirondeye mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi by'ico gihe, ibwirizwa shingiro ryarifise ingingo zibiri zateye ingorane. Hariho ingingo ya 92 yatomora neza ko atamukuru w'igihugu ashobora kurenza ibiringo bibiri, mugabo rikavuga ko mukuru w'igihugu atogwa n'abanyagihugu bose aribo bitoreye, biga bita suffrage universel direct. Hanyuma hakaba ingingo ntihenze yari y'amajana 32 nayo yavuga ko mukuru w'igihugu wo mu kiringo cya mbere cy'inyuma y'ikiringo cy'ifata kibanza wewe azotogwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Perezida Nkurunziza aca yitwaza ingene yatowe ubwa mbere kugira avuge ko akirekuriwe gutogwa ubwa kabiri, ngo ubwa mbere ngo ntiyatowe n'abanyagihugu bose suffrage universel direct, ngo yatowe kuri suffrage universel indirect. Ariko usomye iyo ngingo yaratomora neza ko iyo exception ico bari bavuze ngaho ari kijanye n'ingene atogwa ubwa mbere kitaza kugabanya ibiringo ashobora gutogwako. Igihe rero ashatse kwitoza ubwa gatatu, twaramenyesheje ko tudashobora gushigikira ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rihonyangwa, ko amasezerano yarusha ahonyogwa, kuko ivyo abikoze yagira yinjiza igihugu mu ntambara aya masezerano yarusha yari yadukijije. Ico gihe rero muri iyo myaka byavugwamwo abantu batari bake baragize ico babivuzeko. Nko mu Burundi hariho amashirahamwe yigenga nka twebwe twagiye hamwe muri Mouvement Harto Troisième Mandat, yana amashirahamwe arenga amajana 3. Hariho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakoze Mouvement Arusha, nabo nyene baratomora neza ko badashobora gushigikira ko ivyo bintu bibaho. Harabaho abashinga ntahe mu gihugu baravuga, amashengero aravuga, noneho biranatandukira n'umugango wa Perezida Nkurunziza. Byahereye mu basirikare bajya bita abagenerale mu kwezi kw'icumi na rimwe muri 2014 barandikira umukuru w'igihugu
bamwandikiye wewe acarondera ingene bakina yerekana ko yokwikura ko Adolphe na Bunyoni hanyuma abandi bagenerali akabaha amabanga ariko haguma hariho abagenerali batavyemera mu nyuma biraja mu iperereza ry'igihugu mukuru w'iperereza yari General Godefroid Niyombare arandikira umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri 2015 aramumenyesha ko amatohoza yakozwe n'iperereza yerekana ko ahirahiye akitoza igihugu kizotakaza abagenzi kigasigara ari hagati kawaga yongera aramwereka ko mu gihugu hazokwaduka injyane iryo kete yari ronse yaciye iminsi 2 acarakura General Niyombare ntibyagarukiye aho mu mugambwe wiwe haduka abantu b'abategetsi baramwandikira ari benshi baramubwira ko nabo nyene babona ko yitoje bwa gatatu azobasubije inyuma ivyo bakoze byose mu myaka 10 ko igihugu azoba gitaye mu kaga abo bose baca birukanwa mu mugambwe babita abafrondeur biraja no mu zindi nzego zitwa ko bagumanye hariho abaguma bamubwira ko ibintu ariko arakora bitari byo rero novuga ko ibi vyagiye kuba ikabimyerekano muri 2015 ubwa mbere kwari ugushira ahabona icyumviro cyariko kiravugwa na bose turabwira umukuru w'igihugu tutereka tubikwereke n'abanyagihugu babijemwo uvyibonere ko abanyagihugu batemeye kuja guhonyora ibwizwa shingiro kandi ukadusubiza mu ihumbi aho rero nibagiye kuvuga amakungu abagenzi nka bose b'u Burundi baravuze igihugu cya Tanzania cyaravuze ibi bihugu byo mu karere turimo byaravuze umuryango wa East African Community waravuze mbere harabaho n'igihe abashikiranganje b'ubutungane bandika bo nyene bakerekana ko ibintu nkuru nziza ariko arakora bitari byo bihonyora ibwizwa shingiro umuryango w'umwe bwa Afrika waravuze ishiramwe mpuzamakungu riravuga hariho abantu bitwa inaribonye ku isi le groupe des sages nabo nyene baravuga nukuvuga ahantu hose baravuze babwira nkuru nziza ko ivyo bintu abikoze igihugu acinjeza mu kaga kandi nkuko mwabibonye aramutse akora ikiringo cya gatatu igihugu yagishize mu kaga ubu n'abatwara bo nyene basigaye bavyivugira arumvise umushikanganje wa mbere atwara Burundi avuga ati ivyago Burundi uyu munsi birimwo biva kubihana igihugu cyafatiwe muri 2015 naho atacadudurira ko avuga ati biva ku kagagazo ka Petero Nkurunziza umuvugizi w'umugambwe MS Peter Shimirimana nawe aributsa ko iyo myiyerekano yatanguye kuwa 2026 ndamukiza 2015 atariyo yari ya mbere ngo yabaye kuwa 8 ntwarante mu mwaka wa 2014 naho ataco yashoboye gushikako agira ko shikiriza ko imyiyerekano yo mu 2015 abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bayitiriye umugwi w'abatutsi bakirengagiza ko iyo myiyerekano yitabiriwe n'abarundi bo mu bwoko bwose harimwo n'abari basanzwe mu mugambwe CNDD-FDD ndetse na zimwe mu ndongozi z'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu mu bakoze imyiyerekano hariho abakorewe amabi n'ababandanya kuyakorerwa n'ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD naho bakorewe ayo mabi ntivyabujije ko abarundi babandanya urugamba bariko ko kugwanya ko habandanya guhonyangwa amategeko y'igihugu ngo kandi urwo rugamba ruzoteba rushika ku ntumbero yifuzwa n'abarundi imbere yuko haba irya myiyerekano ya 26 Avril hari yindi myiyerekano twari twateguye n'iyindi migambwe yo muri opposition yo kugira ngo tugire alerte dukebure CNDD-FDD ko yohagarika gusuka igihugu mu manga iyo twarayigerageje hafi kiringo c'indwi yose yashoboka Jovino twari kumwe n'abandi bare hose n'abandi naho bitakunze rero tumaze gushika 26 nivyo aba MS cyo kimwe n'abandi barundi baritavye iyo myerekano mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura nkuko twari twabipanze hanyuma ntivyari byoroshe bararashwe na polisi n'abasirikare bamwe barafatwa abandi barahohoterwa abandi baranyuruzwa abandi baricwa abategetsi bo muri CNDD-FDD canke bari mu nzego zitandukanye ntibabona ubwo butandukane bw'abarundi bahagurutse
ngo banke yuko amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro ihonyanga. Bo babona ko ari tubivuze uko babivuga ko ari umugwi w'abatutsi waranka ko abahutu botwara. Ntibanabona na baba frondere bo muri CNDD-FDD bari bahagurutse barimo mu nyuma yagaragaye umukuru w'inama nshingamateka barimo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, barimo umuvugizi w'umukuru w'igihugu aheze kuviyora ayo masezerano yarusha, barimo nka Onezime Nduwimana yari umuvugizi w'uyo mugambi uhejeje gukora iryo bara. Abo bose ntibababona, aba bose bamvuga inyumvira abandi twari kumwe, nta n'umwe babona ko ari umugwi w'abatutsi badashaka ko CNDD-FDD itwara, bagaca banabihindukiza kubera ko bashaka gutyoza canke gucafuza umugambi w'MSD. Bati ni MSD yakoze manifestation, s'abarundi bakoze manifestation. Umumenyesha makuru ivyo mwarabibonye. Abafashwe rero baragirirwa nabi, harabishwe urw'agashinyaguro, harabajanwa ahantu habi nkaho najanywe, harabakorewe ibintu no munsi bigoye gusubiramo, kandi n'uyu munsi bakibikorerwa n'uyu munsi. Harabari mu busho mu minyororo n'uyu munsi, kandi ari bimuga badafise ubwo burenganzira bwo gushobora gucibwa imanza ngo barekugwe. Nta nibagiye n'abahejeje n'iyo minyororo n'uyu akigorewe muri ako karenganyo k'uyu munsi. Nuko niko byagenda. Hanyuma rero mugabo nticabujije ko abarundi babandanya ubwo rugamba rwo gukora iyo myerekano kugira ngo babuze yuko iryo bwirizwa shingiro ryakomoka ku masezerano yarusha bisenyugwa. Kandi hari aho byageze, hari aho biriko biragera, bizotinda ejo hirya y'ejo bishika ku ntsinzi abarundi bari babifuje. Uwo ni Epitase Nshimirimana, umuvugizi w'umugambwe MSD. Amajwi yiwe akaba akeshwa Radio RPA. Mu runani Senarede Giriteka bamenyesha ko icatumye abarundi bahaguruka mu mwaka 2015 ari uko babona ko batazosubira kuronka ubutungane, kuko Perezida Petero Nkurunziza yarahejeje kwerekana ko avavanuye no kubahiriza amategeko mu gihugu. Icatumye na Senarede ivuga yuko hakenewe ko igihugu gitegerezwa kugaruka kukubahiriza amategeko. Mu myaka 10 iheze Senarede ivuga ko iguma yereka amakungu ko amategeko atariko akurikizwa mu gihugu c'u Burundi. Abatwara igihugu bakaba bariko bakenesha abanyagihugu urugamba, kandi ngo rurabandanya. Iyo manda ya gatatu ya Nkurunziza yabaye icaje kwerekana neza yuko Uburundi buvuye mu cyo twokwita état de droit, igihe yerekanye ko atagikurikira ibwirizwa shingiro. Aho yaciye yerekana neza ati ubu rero turabavanywe n'amategeko. Y'amategeko atagikurikirwa haruguru, niba ko ata muntu n'umwe azoba kironka ubutungane. Nico nibaza catumye n'abanyagihugu bose bagaruka sukupa ntibitavye batazi igituma bitavye. Nibaza ko nabo bitavye kuko babona neza ico bari kwaragwanira. Ndamutse kuri Senarede naho Senarede yavutse, nibaza yuko nayo bo abahuriye muri Senarede yari nka bose abaserukiye iyo myerekano, abo bari hanze guhurira hamwe bavuga ati iyarusha niyo yari yadufashije kurengana ingorane twarimo, ntidushobora kureka ngo bayonone, kandi vyaje buhoro buhoro. Nuko Nkurunziza nabivuze niwe wenyene yaje guheraheza ati turabiheza. Ariko nimwibagire ko no muri 2010 imigambi yari yamaze kubona ko buhoro buhoro bariko barirengagiza ivyavuye muri Arusha, kuko muri Arusha ntiyari kugabura ibibanza gusa, ntiyari kuvuga ngo abahutu canke abatutsi, hariho n'ibindi byinshi rero bashize mu nzira kugira abarundi dushobora kubaho mu mahoro. Mugabo kijya gihe cyatwaze manda biza kwerekana ati rero ubuhoho biraheze, nta mategeko tuzosubira gukurikira.
senarete rero ica yiha intumbero yuko uko bigenda kose dutegerezwa kugaruka ku mategeko. Nico kintu cahujije abantu bose. N'ikimenyamenya mu nyuma na ijya ko supreme yo muri region iravyemeza ko ico kiringo kitari cemewe n'amategeko. Senarete rero n'ubu nivyo yagumye ko uko tungana twese uko n'ingorane twagiye turacamo tuguma kuri uwo murongo wo kuvuga yuko tuzogera ko dushoboye kose tugaruke ku mategeko mu nyuma niho igihugu kizoshobora kubaho rero kugira dushobore imyaka 10 iraheze. Intambwe nkuru nuko uko bigenda kose uko naho abatwara mu Burundi birengagiza bashaka kuguma batera imbere nk'uko umenga ibyabaye byarabaye ni muze twubake bahamagara ati ni muze twubake nta ubu byaraheze reka turabe imbere. Twebwe akazi kacu kagumye kuguma mu nzira zose aho bishoboka hose kuguma tubwira aba Burundi muri two bukenye turafashwa tuguma tuvuga ati yamara ibyo mugira byose nta kirahinduka, tukaguma twerekana n'ingene igihugu kiguma gisambuka. Ivyo rero bigatuma haguma hari pression ku Burundi naho bibaza ko mu mvugo bavuga nk'uko umenga byose bimeze neza, biraboneka neza ko atakigenda neza, biraboneka ko abahora bafasha batakiri ko barafasha, ntivyikora. Nta banki mondiale itarikira iratanga amahera yategerezwa gutanga, ntivyikorwa. Ni kubera inyuma haba hari abantu baguma berekana igituma amategeko atari karakurikirwa mu gihugu. Igihe mubonye nk'aya ma ambassade ataki vyabananiye no kubandanya bakorana, nuko tuguma tubereka inzira ziriko zirafatwa ko zitariko zikurikiza amategeko, ahubwo tuguma tuvugira umunyagihugu kuko ubukene buriko buraba ntibuva ubukene busanzwe, buva kubakenesha igihugu kandi badakurikiza amategeko. Ako n'akazi gakuru tuguma dukora kandi ntiduhagarika, ntitwovuga ngo twarashitse gushika inzira yacari ndende, mugabo ntiduhagarika, nico gihambaye. Yari umupfasoni Aline Ndenzako yari yaserukiye urunani Senarede giriteka mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kuwa 21 ndamukiza ku radio RPA dukesha amajwi yiwe. Rede Tabara nayo imenyesha ko yafashe umuheto ngo igwanye leta itubahiriza amategeko, ikaba yaranse no kumvikana n'abandi barundi batunganye neza igihugu. Kurikira urongo y'abasirikare ba Rede Tabara. Nubwo abandi benshi batanguye bavuga amabi ya CNDD-FDD, baravuga ubwicanyi ikorera abantu, baravuga ukuntu yubahiriza amategeko, inyanga bwirizwa nshingiro, iyo nyanga n'agateka k'abarundi kabatorotira ikabagirira nabi. Rede Tabara ko batayizi ni Resistance pour un état de droit, n'umuhari bani intwaro yubakiye ku mategeko. Nico gituma mu byo tugwanira ubwa mbere ari kubanza kugira kugwanya leta itubahiriza amategeko. Leta ya CNDD-FDD yakoze amabi menshi cyane, bituma natwe kuva muri 2015 dufata umuheto kubera twabonye yuko umugambwe CNDD-FDD watwugaye imiryango yose ishoboka yo guhiganwa muri politike duciye mu nzira y'amatora yigenga yakumira ahuriyemwo bose. Nico gihe turafata umuheto turagwanya leta ya CNDD-FDD, twahisemo inzira y'umuheto kubera tubona izindi nzira zose za politike zo gutunganya igihugu bitwarwa n'amategeko leta ya CNDD-FDD yari yamaze kuyugara. Bitamwe umuheto kubera babona yuko inyuma yo kwiyamiriza kijya kiringo cha leta ya CNDD-FDD cha Nkurunziza kira gatatu no kwiyamiriza amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro leta ya CNDD-FDD yaheje guhonyanga, hadutse ubwicanyi, abenshi muri twebwe barapfa, barafungwa, bamererwa nabi. Tubona batayindi nzira nimwe dusigaranye atari gufata umuheto kugira ngo tubohoze abarundi bene wacu bariko baratabwa mu mahonero 13,000 je barundi bariko barafungwa bazira kwiyamiriza
ikiringo cagira gatatu ca leta yari ihari ya CNDD-FDD bariko baragwana baharanira agateka kabo bafata umuheto kugira ngo duhagarike ubwo bwicanyi buriko bukorwa na CNDD-FDD atacamira kubera twabona izindi nzira zose mwavuze ba Pacifique abanyakubahwa benshi cyane baserukira amadini abapasoni abashinga ntahe abantu benshi bavuze yuko bari bagerageje kuvugisha umunwa birananirana bitamo gutora umuheto kugira ngo turabe yuko ukora iminago ariko yogumva petetre yuko nawene ariko arashaka barafashe umuheto kandi kugira ngo dusubize ijambo abarundi bariko barakwa uburenganzira bwo kwitorera abayobora ndongozi zibayobora ataga Kenya n'abakitoza turafata umuheto kandi kugira ngo tutahukane impunzi zariko zirahunga zari zimaze kuba nyinshi cyane n'ubu zikihari niyo mpamvu dukomeza umuheto turafata umuheto kandi kugira ngo turwanye iyo leta yica gatandukanya abarundi irabaryanisha irabasahura utwabo twose bicisha inzara bicisha ubukene ibuza akazoza kabo n'ak'igihugu mu majambo make twashatse kurwanira igihugu kubera nico cambere kiduhuza kandi nibyo yaragi dufise tuzoraga abatoya bacu abadukurikira bose bomenya yuko izo arizo mpamvu zikomeye zatumye dufata umuheto kugira turwanye iyo leta ya CNDD-FDD. Tubibutse ko amakuru muri ko mukurikirana kuri radio Haguruka ashimikiye ku ngingo imwe rudende aho hibukwa imyaka 10 irumanye habaye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu kinyuranye n'amategeko ca Perezida Nkurunziza. Abarundi bakabaciye babandanya gukorerwa mabi bakarondera gukura igihugu mu kaga. Rupfu intsinzi yawe iri hehe? Ayo niyo majambo atangurira ubutumwa umupfasoni Margarita Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom hamwe na Fondation Margarita Barankitse yatanze kuri igenekerezo rya 2026 ndamukiza umwaka 2025 aho haheze imyaka 10 hatanguye ingorane zatewe n'ikiringo ca gatatu kinyuranye n'amategeko ca Petero Nkurunziza. Ikiringo cagize inkurikizi nyinshi mbi, abantu benshi baricwa barapfungwa abandi barangazwa n'ubutegetsi. Uyu munsi umupfasoni Margarita Barankitse yamenyesheje ko ari urunganwe rushasha rwahagurutse. Ugo runganwe ngo ruriteguriye kubaka Uburundi buzira amacakubiri, Uburundi bushinze imizi mu rukundo, mu kuri, mu butungane, Uburundi bushasha himbabazi zifise inguvu kurusha ugwanko kandi umuco na ukomeye kurusha umwijima. Ibindi biri muri ubwo butumwa tubibaze Dondo Diemba z'umutima. Abagabo, abakenyezi, abana n'abandi bicwa bapfungwa abandi bakangazwa haraheze imyaka 10 nkuko bivugwa n'umupfasoni Margarita Barankitse. Narindi kosa bakoze atari ukuba bashatse kugwanira mu bugwaneza umushinge w'amahoro. Ntibaguye mu gwanko ariko mu gateka n'ukwemera bitegura kazoza keza. Akamo kabo gasaba ubutungane uyu munsi karacumvikana nk'igisabisho kibwirwa ab'ijuru. Margarita Barankitse avuga ko yibuka ivyabaye nk'ivyabaye ejo hahise aho umumaratiri yabonetse ku bw'iterabwoba. Umwana Komeza Amahoro Nepo w'imyaka 16. Margarita amubona nk'umumarayika apfukamye ibiganza bimanitse hejuru atakigwanisho afise araswa urusasu mu mutwe. Uwo munsi Margarita yiboneye igihugu cose uko carize. Uwo mupfasoni aribuka kandi isinzi ry'abantu ryishikiye gusezera ubwa nyuma Nepo Komeza Amahoro, imitima ituntuye ariko yunze ubumwe mu rukundo. Uwo munsi uca uba intango y'urugendo rw'amagorwa. Nepo Komeza Amahoro akurikizwa abandi.
amajana ibihumbi ivyo bikaba bikibandanya birababaje. Margarita abandanya amenyesha muri ubwo butumwa bwiwe ko nawe ubwiwe yihagaze ko yanka guhunga, ariko harageze aho vyanka afata ingingo yo guhunga amaze kubwirwa ko ubuzima bwiwe bubangamiwe. Umunsi ahunga avuga ko yari yikoreye mu mutima wiwe umutwaro uremereye, ngo ntazokwibagira na rimwe umwiheburo w'impunzi za mbere bahuriye mw'ibarabara zigizwe n'imiryango zirushe ataco zifise zakomeretse ku mubiri no mu musha. Ico gihe umupfasoni Margarita Barankitse akabaza Imana uko we n'izo mpunzi bazoshobora kubandanya babaho aho bazokura inguvu. Ariko muri iryo joro ry'umwijima umuco w'Imana waciye utangura kwakaka birenze. Margarita akemera ko Imana bari kumwe. Ukuboko kose yatega asaba uwo barabana wese ababaranye n'impunzi mu gihe cose bafatanye mu nda. Margarita Barankitse yabonye urukundo rw'Imana rurangukira mu bikorwa. Bikaba mw'ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'inkuru nziza ya Matayo ikigabane ca 5 umurongo wa 4 hagira hati nduguruye twamugina, hahiriwe abari mu marira kuko bazohozwa ndugaye twamugina. Ngo ni muri uwo muhango bashoboye gukura inguvu zibahagurutse. Nkuko abandanya bishikiriza mu butumwa bwiwe, Margarita Barankitse avuga ko mu myaka 10 y'amarira y'ububabare abahunze bahisemwo urukundo banka urwanko, bahitamwo imbabazi ha kwihora. Abo bose bahimbaza intsinzi y'ukwizigira ububasha bw'Imana bwabafashije guhindura umubabaro mu bwira, ubuhunzi mu butumwa bw'amahoro. Mu vyo yiyemeje mu kugendera ubuntu barateye imbuto nshasha y'akazoza, barateye intege abakozweko n'ingorane Uburundi burimwo, baragarura akajisho, bariyubaka, bahinduka abaremesha amahoro n'ubutungane nk'uko Kristo yabikoze, agirira imbabazi n'abariko baramubamba. Uyu munsi urwaruka rwinshi rw'impunzi ruriko rubandanya amashure ya kaminuza, urundi ruriko ruriga imyuga nyayo kubera ishure ryitiriwe Umweranda Ana riri i Kigali. Abana b'Abarundi n'Abanyarwanda atakuvangura nabo bararonka indero nziza mu rukundo no mu bwubahane. Ivyo ngo ntivyari gushoboka iyo hataba imitima yagutse yakirana y'ababa mu gihugu c'u Rwanda cakiriye impunzi. Kubw'umupfasoni Margarita Barankitse, uwo ngo ni umuhezagiro kuba bakiriwe n'abagabo n'abapfasoni barangwa no gukunda abandi. Abo nabo ngo bategerezwa kubasubiriza mu ndumane. Margarita arashimira kandi abafatanyabikorwa aho bari kw'isi hose hamwe n'abagenzi b'intahemuka. Ngo ni kubera bo Margarita n'abo bakorana bashoboye kubaka, kwivuza, kugaburira, kwigisha na cane cane gusubiza agateka ibiremwa vyinshi vyakomeretse mu mubiri no mu mitima. Margarita n'abo bakorana nk'uko bibandanya bishikirizwa muri ubwo butumwa bwasohotse uyu munsi haheze imyaka 10 Uburundi buri mu ngorane ziturutse ku kiringo ca gatatu kitubahirije amategeko ca Petero Nkurunziza. Bariyumvira n'urukundo rwinshi abavukanyi b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu bihugu aho ubuzima bwabo buri mu kaga. Ngo nibamenye ko atari bonyene. Margarita n'abiwe ngo babana n'izo mpunzi mu mitima yabo no mu gisabisho. Margarita Barankitse ntiyibagiye no gukengurukira vy'imvamutima abakorera ikigo Maison Shalom,
abagize uwo mugwi avuga ko aribo vyabona vy'urukundo rurangukira mu bikorwa icemezo bafashe ngo ni umuhezagiro umupfasoni Maragarita Barankitse amenyesha ko hari urunganwe rushasha rwahagurutse ubwo runganwe ngo ruriteguriye kubaka Uburundi buzira amacakubiri Uburundi bushinze imizi mu rukundo mu kuri mu butungane Uburundi bushasha aho imbabazi zifise inguvu kurusha urwanko kandi umuco nawo ukomeye kurusha umwijima kuko bemera ko Imana igarura igahagurutsa kandi ihumuriza ngo ni muri iyo Mana bashize ubwizigirwa abanyagihugu nabo bavuga ko bamaze imyaka 10 bagowe yatavugwa abategetsi guhindura ingendo ngo vyarananiranye basaba abanyagihugu bose kudasubira kurindira iyindi myaka 10 ngo babandanye gutwagwa hadakurikizwa amategeko bave mu bwoba baje hamwe bikure kurusyo bikorejwe n'akagwe k'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD umwe mu banyagihugu twaganiriye tumutega abiri ariko ijwi ryiwe ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe kuva hatanguye ingorane zisumbirije mu gihugu cacu mu by'ukuri imyaka 10 irarangije hari imyiyerekano jewe nariho kandi mu bahagurutse kugira ngo twanke ko tuguma dutwagwa igihugu kidakurikije amategeko abategetsi badakurikije amategeko narimwo ariko iyi myaka 10 yose turi mu gihugu tugowe ayatavugwa n'abategetsi ubwabo bo muri CNDD-FDD barabivuga barabibona yemwe ariko kugira ngo bahindure ingendo ndabona vyananiranye murabe aho tugeze muri kino gihugu cacu kwiyunguruza vyabaye umuzi wiwe tube turaretse ivy'abicwa abanyuruzwa bakaburirwa irengero abangazwa baba mu migambwe bataba mu migambwe baba muri CNDD-FDD bataba muri CNDD-FDD baba bo muri sosiyete sivile ngira ngo mwarumvise ko n'abo mu mugwi severe bamwe bavomye bagatega shambara bakiruka wararongoye CNIDH umugwi ujejwe agateka kazina muntu mu gihugu yarataye aromoka biruka none ntimwumva ko igihugu cacu kigeze habi inzara ni nyinshi igitoro ntaco kwiyunguruza n'ingorane abantu gufungura kubera ubukene eka ni ibibazo gusa ni ibibazo abarundi twibereyemwo kubera ukudakurikiza amategeko yakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD biherereye mu perezida wa mbere Petero Nkurunziza abarundi rero aho bigeze aba CNDD-FDD abatari aba CNDD-FDD twese turaremvye iyi myaka 10 rwabaye urusyo runini abarundi twikoreye kubera ubutegetsi bwa CNDD-FDD nk'umunyagihugu rero ico mbona abanyagihugu twese ntiturindire iyindi myaka 10 tucikoreye uru rusyo rwa CNDD-FDD turakwiye kuja hamwe tukumvikana tugasenyera ku mugozi umwe aka kagwi kaba abategetsi kadukoreye uru rusyo rw'ubukene gukubura ingene twiyunguruza kutwicira abantu kugupfungira abantu busa kukwangaza bene wacu abana bacu nukuri ntiturindire iyindi myaka 10 twikoreye uru rusyo tuje hamwe twumvikane uru rusyo tugwiture kuko biramaramaje kubona akagwi k'abategetsi kari ku rushi katujugumiza twese tukaba mu bwoba twikure mu bwoba ako kagwi
tutuziko. Chuti bakunzi mwese mwariko mudukurikirana, aha niho dusozereye amakuru twariko turabashikiriza. Jewe Nete Nancy Mutonina Arine Munezero twariko turabashikiriza aya makuru, turabakengurukiye, dushimiye n'abafashije bose kugira aya makuru atunganwe yongere asohoke, hatibagiwe uri mu buhinga bw'ivyuma. Musigara amahoro, turabikebanuye.